hatangujwe icese ibikorwa bijanye n'ikata isasira ry'ibipimo vy'ikawa mu gihugu cose. Ibikorwa vyahariwe ukwezi kwa myandagaro na Nyakanga bikaba vyugururiwe icese ku mutumba wa Gahini wo muri zone ya Mparamirundi, komine Busiga, intara ya Ngozi, imwe mu ntariza ubwa mbere mu kurima no mu kwimbura igitego c'ikawa, aho hari kuri no wa 30 mu Kakaro umwaka wa 2020. Ivyo bikorwa rero bikaba vyatangujwe n'isiguro z'umufundi w'indimo kuri uwo mutumba, aho yariko asigurira abarimyi ingene bakata ikawa ku buryo mu gihe c'imvura amazi adatemba aja mu gishitsi, eka n'ingene basasira mu ntumbero yo gukinga inkukura mu bipimo vy'ikawa. Mu bisanzwe utegereza ku ibisasizo kubisasira kubishirako kuva kuri santimetero 20 na 30 uvuye ku gishitsi c'ikawa. Hanyuma ibisasizo kubera bisa nibiriko biragorana, umurimyi w'ikawa ntiyoja munsi ya santimetero y'intimbatimba ya santimetero 5, mu bisanzwe agera ku rutoke kugira za santimetero 5, aho aba yabuze ibisasizo, aho bisazo byabuze. Igikata manimba ubanza kuraba amaso hanyuma ugaca ugira baru amaso atatu, hanyuma aha rero niho uca umusumeni mu kugira mu kata manimba. Umusumeni urawukika kuko uhagaritse gutya usanga amazi y'imvura acatega ku ngaha hejuru, bikaca bituma hazifira ngaha hejuru. Babantu zenya ya mivyaro twari twiteze ngaha ntibikije kubera haba haca hazwa urubobi kikaca kibora. Umushikiranganje w'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi yuguruye ivyo bikorwa, yibukije abarimyi akamaro k'ivyo bikorwa, ari navyo bituma umwimbu w'ikawa wiyongera na rijya rigitegwa njabuka amazi, kandi ko leta iriko irakurikiranira hafi igisata c'ikawa kugira ngo umurimyi ahatorera koyokwe, nko gushiraho ikigo Odeka, itogwa ry'itegeko rishiraho umunsi wa 3 urangiza ukwezi wahariwe itunganywa ry'ibikorwa vyerekeye igitego c'ikawa, eka n'utundi twigoro twinshi harimwo n'ihembwa ry'abarimyi. Rero nukwerekana ko ya leta mvyeyi, ya leta nkozi, atari leta yirirwa yicaye mu biro gusa, ariko ari leta iza ikicarana n'abene gihugu bagakorana kugira ngo twiyumvire imyitwarariko yabo, na cyane cyane murabizi yuko ikituraje ishinga nuko abene gihugu baronka uduhera twabo ku gihe, kandi ntidusubire muri kahise twasanga babaheranira amahera y'ikawa. Ikintu cya kabiri nuko dushaka ubu kwifatanya n'abene gihugu mu bikorwa bitandukanye byo kugwiza umwimbu, haba mu kugira amatuta, kunagura ikawa zishaje, kuki ibi bikorwa babone koko ko leta n'abene gihugu bari hamwe mu kubitunganya. Ariko cya gatatu nashaka kumenyesha nuko ibikorwa ico bigamije no kugira ngo tugwize umwimbu, kandi tugwize umwimbu wa kanovera w'ikawa. Iki gitegwa kiri mu bitegwa bitwinjiriza amahera y'agaciro, gutyo iyo tugitunganije neza yaba umwene gihugu araharonkera akarusho, haba n'igihugu kikahungukira, mbere y'amahera avuye muri iki gitegwa agashagaruka agasayiza mu bikorwa by'iterambere nko kubaka amabarabara, amashuri, mu kuronsa ifumbire ikwiye kandi ku gihe abene gihugu n'ibindi. Umwe mu barimyi b'ico gitegwa arakengurika intambwe ico gitegwa camushikanye ko, akanatubwira akamaro ko gukata no gusasira. Muri rusangi no kugira ngo ikawa zisashiye kandi zikongera zigakatwa, no kugira ngo ikawa zimere neza, izishaje hanaga izindi zishobora kumera neza kugira ngo zizizane umwimbo mwiza kandi umwimbo w'akanovera, uko no kuzikata kuzicira. Hanyuma gusasira naho nariko ndavuga yuko no kugira ngo isi igumana kabomberwa,
ko kugira ngo igitegwa c'ikawa gikomeze kimera neza igihe imvura iguye ikawa zishurike neza habeho ikawa nziza kandi z'akanovera sinotera kama barimye bikawa gusa ahubwo n'abatarazitera nibazirime nimba baraho ziba n'abarimye bikawa nibacunge ikawa neza bazikurikirane nk'inka nyene babona yuko ari igikwa kizobagirira akamaro baheze rero ikawa bazisasire neza bazibagare bazicire igihe ziriko zirasaza mbere n'ivyashika bakabona n'ifumbire bazifumbire kuko ikawa nazo nyene ni nziza nk'igihe vyoshika igiti kikaba kikera ko ibiro birenga 5 vya serite kirashobora gutuma umurimyi w'ikawa ashobora kubaho iyo umurimyi w'ikawa nawe ashoboye kubaho hari abandi babanyi bo ku ruhande nabo nyene bashobora kudufasha icyo gikorwa hanyuma amafaranga yo kubahemba akava muri za kawa nyene nabo barashobora kugira gute aba nabo bakiga ugasanga nabo barashoboye kubaho rero igitegwa cika aho kiba ni babandanye bagikorera ivyo bikorwa rero vy'ikata hamwe n'isasira akaba ari bikorwa vyibanze bitegura ibindi bikorwa bizokurikira nko gushiramwo ifumbire.